nshimiye igikorwa twakoze twese, ico gikorwa twakoze mu gihugu cyose kigakorwa n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki atandukanye, tugahurira yaba abavuye mu makungu canke abo ngaha, tugahurira ku gikorwa cy'iteka nk'iki mu butandukane bwacu, ariko tukabibona kumwe twese, biha umwizero abenegihugu, bigatuma vyemeza ko aya matora yabaye ku igenekerezo rya 5 Ruheshi umwaka w'2025 ko yabaye ku mugaragaro kandi ko yagenze neza cyane. Ya CEPADEF ku bijanye n'amatora y'abajenama b'amakomine n'ay'abashinga amateka yabaye ku igenekerezo ya 5 Ruheshi umwaka w'2025. Ikigo kijejwe gushigikira abiteza imbere no guteza imbere agateka kazina muntu, CEPADEF mu mfunyafunyo, ni ikigo cemewe n'amategeko y'igihugu kandi kimaze imyaka itari mike gikora mu kurwanira agateka kazina muntu no gucungera amatora. Kigize iri tangazo kuko ryacungereye amatora yabaye ku igenekerezo ya 5 Ruheshi umwaka w'2025 mu gihugu cyose, amatora y'akarorero azira kanenge. Ikigo CEPADEF kimaze kuronka ibiharuro twashikirijwe n'indorerezi 175 zanonosoye kurorera amatora, zikaba zakurikiranye amatora mu makomine 42 yose agize igihugu cy'u Burundi. Ikigo CEPADEF kimenyesheje abarundi n'amakungu ko ayo matora yabaye mu mutekano ntangere, ko yateguwe neza kandi ko yabaye ku mugaragaro. Indorerezi zacu zatumenyesheje ko ku munsi w'amatora kuva isaha 12 zo mu gitondo gushika amatora arangire, mu gihugu cyose basanze ari amatora yateguwe neza, acungerewe neza, yubahiriza amategeko ajejwe amatora ndetse n'ubwigenge bw'abatora budasigaye inyuma. Ibyavuye mu matora byerekana ibyifuzo n'ubwigenge bw'abenegihugu. Inyuma y'itangazwa ry'ibitigira imfatakibanza by'abajenama b'amakomine byatangajwe n'imigwi y'intara ijejwe itunganywa y'amakomine ku igenekerezo rya 10 Ruheshi mwaka w'2025, ku igenekerezo ya 11 Ruheshi naho umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ugatangaza ibitigira imfatakibanza byavuye mu matora y'abashinga amateka. Ikigo CEPADEF kiremeza civuye inyuma ko ibitigiri byavuye mu matora byashikirijwe abarundi n'amakungu ko bigaragaza ugushaka be n'ubwigenge bw'abenegihugu. Ikigo CEPADEF kiremeza kandi kigashimangira ko hamwe hogira uwuhakana ibitigiri byavuye muri ayo matora bwo barubeshi, uburyarya no kuvuguruza ishaka ry'abenegihugu b'abenegihugu. Kuko kuva amatora gitangura gushika guheza guharura amajwi, abitoje bose bari bafise ababaserukira ndetse banatera igikumu ku mpapuro z'ibyavuye mu matora. Ikopi barayitahana, izo kopi bazitwaye indorerezi zacu zibona
aho kwari ukugira iyo kopi bayishire ababatumye. Ni naco gituma SEPADEF yemeza ko kubera izo mvo duhejeje kuvuga ko gerageza guhakana ivyavuye muri ayo matora atashingiro zoba bifise. Utunenge duto tumwe twagiye turibonekeza mu bibanza bimwe aho abenegihugu bariko baratorera indongozi zigiye kubaserukira. Nivyo hariho mu bibanza vyariko biberamwo amatora bimwe bagiye haribonekeza utunenge ariko ataco twononera amatora. Ni nk'abatabuye amakarata babahaye amakarata y'amatora bageze mu bwiherero gutora canke batemerewe gutora kubera imvo zimwe ariko abajejwe gutunganya amatora barabitoreye umuti bisunze amategeko ajejwe amatora kandi ntivyateye ingorane n'imwe ku matora ndetse n'icuka cyagumye ari ciza cyane. Uburorero bw'abatabuye amakarata y'amatora mu ntara ya Bujumbura muri commune Mugere ku biro vy'amatora kuri lycée communal Kinindo hari umugabo yaje gutora bamuha amakarata abiri yo gutorerako. Asohotse avuye mu bwiherero asohokana ikarata imwe y'abajenama ba commune gusa, aca avuga ko iyindi yamupfanye. Abajejwe guhagarikira amatora bamusaba kuja kubereka ingene yamupfanye, basanga ikarata y'abashinga amateka yayitabuye. Abajejwe umutekano baciye bamushikiriza abajejwe ubutungane buriko burakora ibikorwa bujejwe. Mu ntara ya Butanyerera muri commune Ngozi ku biro vy'amatora Muremera hari umukenyezi yaje gutora bamuha amakarata abiri yo gutorerako. Asohotse avuye mu bwiherero amakarata yose yaje yayatabuye. Abajejwe umutekano baciye bamushikiriza abajejwe ubutungane, nawe nyene ubutungane buriko burakora ivyo bujejwe. Mu ntara ya Gitega muri commune Gishubi muri zone Bukirasazi ku mutumba Kibuye ku biro vy'amatora Ekofo Hayiro hari umugabo yaje gutora bamuha amakarata abiri yo gutorerako. Asohotse avuye mu bwiherero bw'ahatorera amakarata yose yaje yayatabuye. Abajejwe umutekano baciye bamushikiriza abajejwe ubutungane buriko burakora ibikorwa bujejwe. Hariho rero n'abatatoye kuko batabirekurirwa n'amategeko. Ikigo SEPADEF cariboneye n'utundi tunenge tujanye n'abatari banditswe mu bitabo vy'amatora ariko ntivyari bifashe. Mu ntara ya Burunga muri commune Nyanza ku biro vy'amatora Nyanza Lac 1 hari abasirikare bakeyi baje gutora batigeze biyandikisha na hamwe, karata y'itora bari bafise, atana resepise bari bafise, nta kintu na kimwe bari biyandikije kugira bazotora. Ntibaronse amahirwe yo gutora kuko batabirekurirwa n'amategeko agenga amatora. Mu ntara ya Burunga muri commune Makamba ku biro vy'amatora Centre Islamique hari umugabo yari mu bitoza mu bashinga amateka bo mu runani Ranak, aza gutorera kuri ivyo biro kandi yiyandikishije i Bururi. Yaronse amahirwe yo gutora kuko ntiyari no mubaza kongerwa ko muri bajya baba baherekeje abategetsi canke baba bagiye
guhagarikira amatora. Nawe nyene ntiyaronse amahirwe yo gutora kuko atabirekurirwa n'amategeko agenga amatora. Ivyo vyarashitse no mu ntara ya Buhumuza muri komine Ruyigi, biro vy'amatora kuri Ecofo Ruyigi, hari umugabo yaje gutorera kuri ivyo biro atariho yiyandikishije. Nawe nyene ntiyaronse amahirwe yo gutora kuko atabirekurirwa n'amategeko agenga amatora. Ikigo SEPADEF kiremeza kandi kikemanga ko naho habaye utwo tunenge duhejeje kudondagura ko tutononeye amatora, kuko abajejwe kuyatunganya babitoreye umuti mwiza bisunza amategeko agenga amatora. Tunashimangira tuvuga ko muri rusange amatora yagenze neza cyane mu mutekano ntangere, ku mugaragaro no mu bisabwa n'amategeko kugira demokarasi ishinge imizi. Kubijanye n'ayandi mashirahamwe twahuriye muri ivyo bikorwa byo kurorera amatora, ikigo SEPADEF cariboneye yuko nayo yandi mashirahamwe yaba yaje avuye mu makungu gukurikirana ingene amatora ariko aratunganywa canke amashirahamwe yo ngaha, twese twari ku kivi mu mihingo itari mike twagiye turahuriramwo, kandi twabikurikiraniye neza, twabikurikiye neza kuva amatora atangura isaha 12 zo mu gitondo gushika iharurwa rihere, riheza abajejwe guhagarikira amatora hamwe n'abaserukiye imigambwe inani z'imigambwe n'abitoza ku giti cabo baciye basinya ku mpapuro zari zitegekanijwe n'amategeko agenga amatora. Impapuro zimwe zaciye zirungikwa mu biro by'umugwi wigenga ujejwe amatora muri komine Sesi, izindi mpapuro nyene zisinyweko nabo bose zigahabwa abari baje guhagararira abitoje bose kugira babishire ababatumye. Nkaba nshimiye igikorwa twakoze twese. Ico gikorwa twakoze mu gihugu cyose kigakorwa n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki atandukanye, tugahurira yaba abavuye mu makungu canke abo ngaha, tugahurira ku gikorwa c'iteka nk'iki mu butandukane bwacu, ariko tukabibona kumwe twese. Biha umwizero abenegihugu, bigatuma vyemeza ko aya matora yabaye kw'igenekerezo rya 5 Ruheshi umwaka w'2025 ko yabaye ku mugaragaro kandi ko yagenze neza cyane. Nkaba nagira nsubire gushimira ayo mashirahamwe twakoze igikorwa kimwe ko botera imbere nk'umuzinga, bakama bakora neza nk'uko iyo bazotumwa kuja kurangura iyo mirimo, ntibagiye imirimo nk'iyi twimirije umwaka w'2027 ngaho iwacu. Aya mashirahamwe twahuriye ku kivi mu mihingo itari mike, nayo niyo yaya Union africaine, CRGR, la nouvelle perspective suisse, CGP, Comibu, Consortium des organisations de la société civile burundaise, délégation de la Russie n'izindi. Iteka ku nzego zose zari zijejwe itunganywa ry'aya matora kugira agende neza.
ikigo SEPADEF turashimiye umugwi wigenga w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni hamwe n'ibisata vyayo ukuntu bakoze mu bukerebutsi ishaka ubwitonzi ubuhinga n'ubwira bigatuma batunganya amatora atagira utunenge akwirikije ibisabwa byose vya demokrasi ndetse akaba ariyo matora atunganijwe neza muri iki gihugu cacu kuva amatora aba nkumbure ngira ngo nuko hagiye haraboneka ivyokosorwa ntitworeka gushimira abenegihugu ukuntu bitabiriye aya matora mu bwitonzi ntangere bugasambura bashitse ku biro vy'amatora mu gihugu cose bagatora ata musunikano batonze ku murongo atawuca imbere uwundi isaha indwi abenegihugu bo mu gihugu cose basa n'abahejeje gutora ivyo vyerekana umutima wo gukunda igihugu cabibarutse gukunda kurongorwa nabo itoreye bikerekana ko politike y'ukwitunganiriza igihugu imaze kubanyengetera koko ntitwokwibagira gushimira abajejwe intwaro abajejwe ubutungane abajejwe umutekano n'abamenyeshamakuru ku kungene bitanze batiziganya kugira amatora yo kuwa gatanu ruheshi mwaka wa 2025 agende neza. Mu gusozera ikigo SEPADEF kiremeza ko ciboneye mu gihugu cose ko amatora yabaye ku igenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka w'2025 aha mu Burundi yabaye ku mugaragaro mu bwitonzi bwinshi bwaranze abariko baratora abari bajejwe kuyatunganya abari bajejwe intwaro abari bajejwe ubutungane abari bajejwe umutekano abari bahagarariye imigambwe inani z'imigambwe n'abitoza ku giti cabo eka n'indorerezi. Ikigo SEPADEF byinshi n'ukwemanga cyane gitangarije abarundi n'amakungu ko amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka w'2025 yabaye meza cyane ndetse y'akarorero muri demokrasi. Tugasaba abegwa bose nayo matora ko bokubahiriza ibyayavuyemwo abarundi bakaguma bafatanye mu nda kugira ngo twese hamwe twamure ivyamwa byatanzwe na demokrasi mu Burundi. Murakoze.